Hello guys, murameze neza. Ni Ardi musubiranye kuri ya chano yanyu, ya chano yacu ya Guard Time. Nongeye kubaha ikaze rero kuri chano yanyu, chano yacu ya Guard Time. So, uno munsi twagendewe rero n'umusore w'umusonga kabisa. Atwidondore. Ku mazina yanje abavyeyi banyise ni Bucumi Gabriel. Bucumi Gabriel urameze neza? Nukuri ndashimira Imana, nizere ko namwebwe mumeze neza. Ni mpore kabisa cyane. N'abari ko baradukurikirana nizere ko bameze neza cyane gose. Kabisa ni mpore cyane. So, Bucumi Gabriel mu majambo make Bucumi Gabriel yavukiye. Jewe navukiye mu ntara ya Bujumbura. Neza Isororezo muri commune Kanyosha. Sororezo hariya ruguru hakunda kuva abantu b'abafundi cyane. Hariya nyene hari abubatsi. So Bucumi Gabriel twashoboye kubasaba ko twobana mwiki kiganiro kwicano yacu ya Guard Time. Hari topic imwe nifuza ko tuganirako. Topic imwe nifuza ko tuganirako yerekeye cyane ni ibintu bimwe tugenda tubona ngaha mu gisagara ca Bujumbura, surtout ku bakobwa cyane. Abakobwa benshi turabona yuko abakobwa benshi ngaha mu gisagara ca Bujumbura kenshi bagenda bambaye utujipo tugufi, kenshi ugasanga n'uduhuzu two munsi turaboneka twicafye. Wewe ubivuga kwiki kuri abo bakobwa bagenda bambaye, hari avantage, hari inyungu canke uruhombo kuri abo bakobwa wewe woshobora kububona? Okay, nuko avantage kuhande kwabo bashobora ko bayibona, uruhombo bo ubwabo ntabwo babona. Mpagaze ku uruhombo si bo bonyene bo ubwabo ntabwo bakonta ko, ariko uruhombo rugira igihugu n'abavyeyi babibarutse. Uruhombo rukonga rukagira abazobashira mu ngo. Gato uvuze ko uruhombo rugira igihugu, kuba umwigeme yambaye akajipo kagufi, uruhombo igihugu kigira uruhombo gute? Igihugu kigira uruhombo kugutakara guteshwa agaciro k'imico n'imigenzo, ugasanga igihugu kiriko kiratituka, abantu ugasanga imico yo mu mahanga niyo iriko iraza yigarurira ico gihugu, niyo mpamvu mvuze ko igihugu kiyahombera. Okay, gato hariho benshi babikora bavuga yuko ari iterambere, abandi bakabikora bavuga yuko iki gisagara ca Bujumbura gishobora kuba gishushe, ari ubushuhe bubibatuma. Byo mubivuga kiki? Sinovuga ko ari iterambere, kandi sino kwemeza neza ijana ko ari ubushuhe. Niba ari ubushuhe wovyemeza gute ko ari ubushuhe mu gihe abahungu bo batagenda bambaye kujya cye bagenda bambaye impuzu? Nubwo reka simfatire mu kivunga, hariho n'abasore usanga bambara impuzu zidashemeye, ariko uravye icyo sico cyo bicitwazo cyuko bovuga ngo harashushe habanamba, ahubwo ni kwa kwigana kw'imico yo mu mahanga, ubundi bwo sukuvuga ngo harashushe. Ivyo kuvuga ko ari iterambere turazi ico babagamije baba ariko bashaka kuvuga. Kubwawe nka Gabriel, ubona wo yuko wewe boba babikora kubera iki? Kumvo izahe? Imvo ya mbere ituma babikora, bakambara impuzu ngufi, inda bakazigeneza hejuru, ibikiriza bakabishira hejuru, imigongo uko nyene. Ivyo babikora bibaza ko ari iterambere, ariko bobo baba bafise profit inyuma yo kubikora ivyo. Nuko babibaza ko bafise profit ngo yo guhema kunuko twese turahema turabantu, ariko profit ya mbere bo baba bafise ni gutsitaza abo bana b'abasore. Ariyo mpamvu usanga ubusambanyi bwagwiriye, ariko usanga bariko bahadikiriza bya bihe bya nyuma. Hari inkuru twigeze kumva kuri Kotebu, sinzi ko namwe mwigeze kuyumva. Iyo nkuru yaraduciye
mu matwi muribaza ko bijya vyabaye kurya mugabo vyoba vyatumwe nuko urya mu mama yoba yari yambaye impuzu ngufi canke zibana? Okay, vyabaye kuri urya mugabo hanini sirovuga ngo n'umugabo yari akomeye, haba namba hariyo akabazo ngira yoba yari yagize psychologiquement cyangwa bivanye n'ibyo yamiramo be n'ibyo yifuza. Kuko haragiraho ubaho mu buzima bwo kwifuza ubusambanyi ukawusanga n'umuntu umubonye urazimukura hanyuma wowe ugaheza ibyo ushaka kandi iwe yambaye hanyuma ukigira. Urumva ko uca wumva ko ubwo ari hanini usanga ari ikibazo we yari afise. Kwico ninzaho impanuro none mwoha abakobwa basanzwe bakora ivyo bintu byo kwambara utujipo tugufi cyangwa se ugasanga yambaye agakora ko munsi, hariho nabo bishika bakambara udukora two munsi. Nizahe impanuro mwubaha? Kuko kenshi barakunda kuvuga yuko ngabantu ngo baba bambaye ibijipo birebire ngo nawe uco vyumva. Nizahe impanuro mwubaha? Mwobahanura iki? Ikintu bahanura nuko bohindura ingendo, kuko bamenye yuko niyo bariko bakora ibintu nk'ivyo bakambara impuzu zidahesha icubahiro Imana cyangwa zidahesha icubahiro imico y'igihugu n'imigenzo, no kuvuga ingo zizosambuka ku rugero ruteye ubwoba. Ari nabyo muri ko murabona ushobora gusanga umwana w'umwigeme agiye kubaka ubwiwe adashobora kumara imyaka nk'iy'ababyeyi biwe babanye, kubera ashaka kuba muri bwa buzima bwo kwinezereza, bwo kwambara uko ashaka, kwambara n'ibanga ry'urugo akarishira ku mugaragaro. Ivyo nta gaciro biha urugo. Ubwiwe n'umukobwa nta gaciro aba ari kariha, kuko ni bya bizosanga umukobwa ashitse mu rugo azoguma atera ibibazo babandi bahora bagumye bagendana babagenzi, azoguma bahakanya kubera ngo ni ryaterambere nitututawi. Usanga ari ikibazo kidasanzwe cyane. Hariho bamwe bakunze kuvuga, bamwe n'abandi bakunze kuvuga yuko kuba umukobwa agenda yambaye utujipo tugufi canke se tubana twerekana amataye yiwe ngo biri muri bimwe ngo bituma ngo abasore bababona ko bateye neza. Ivyo hari ico wobivuga ko? Ivyo no bivuga ko abakobwa babeho babizi yuko umuhungu yakubona neza yareka umenye yuko naho yogura bahaye babiheze. Kuko umuhungu tubigeranye n'umuhwi, nta hantu namwe uzosanga umuhwi arimo atagishishwa kiriko ngugirira inyota. Nuvuga nabo niba babigenza uko bamenye yuko bariko barihenda, kuko umuhungu amaze kubona intege zawe, amaze kubona igikiriza cyawe, amabere yogeneza hejuru, nuvuga we akagerageza profita kuvyo ashaka, akagira amasimilation avec apa, akaza nuko duhera akaduhendesha. Umenye yuko bahaye ntacyo mufana, naho uwo mubamba gute ntabwo yo gushira mu rugo, nubwo gushira mu rugo yotoroka akagenda kuri abandi. Ego ku bakobwa hariho si ku bakobwa gusa, hariho n'abamama usanga kenshi n'abamama bubatse ingo bafise abagabo n'abana, kenshi usanga bagenda bambaye uduhuzu tugufi. Nabo wo bavuga ku ikeske ntiboba baba bariko baha indero mbi abana babo, canke ko twumva yuko hariho abakobwa babigira kugira ngo baboneke neza imbere y'amaso y'abahungu. Eske abamama nabo boba babikora kumvo ko baba bafise abagabo? Abamama igituma babikora ni muri bwa buto bwabo, ibyo baciyemo, ni kuvuga ibyo baciyemo bagerageza kubigumamo kubera na ya generation yabo bari kumwe. Niba yarabibakundisha uca usanga bari petana kidoye na ya generation, ni kuvuga naho yagiye kubaka biba bigoye kugira ahebe ya generation imwe bagumanye muri bya binye mu kwambara nyene impuzu ngufi. Ni kuvuga abari karira nabi abana biwe. Nico kibazo rero gihari, ni kuvuga n'abamama, abamama daboni bajijuke bahindura ingendo, hama
imico n'akaranga by'u Burundi bibandanye gutsimbatara nk'uko aho hambere ahise byari bimeze. Umwana w'umwigeme yambara akikwiza atamuhungu yatirimuka. Ubusambanyi nibwo bwari buhari, ntibwari bwimonogoje nk'iki gihe tugeze ko benshi bavuga ko ari ibihe bya nyuma. Ibintu bigoye cyane rwose. So kuba mama baba babikora, hariho ba mama benshi iyo babonye abana babo ucubona babonye abana babo mu gihe baba bambaye impuzu zigufi, ukacubona ariko aramushwanira amutuka, kandi nawe aho urabona abikora baba bariko barakora ikosa mu gihe baba bariko bashwanira abana babo mu gihe bambaye utujipo tugufi canke se impuzu zerekana ibihimba vyabo. Ni kuvuga aho umuvyeyi abakoze ikoshe, ntabwo ndi umuvyeyi, ariko abavyeyi ndabibira akabanga w'ukuntu bobikora, kuko umwana ntushobora kumuhanura ikintu wewe ubwawe udakora. Iryo aba ari ikosha rikomeye. Ni kuvuga d'abord uramanza ukikebuka, uramanza ukikebuka ukaja ku murongo, niho ibyo uzobwira byose azobyumva. Kuko naho woshaka ugashushiwe rigasha, wewe ugenda wambaye uko ushaka, intege wambara ari kanzu ya 090 sinzi. Ariko Gabriel, kuba mama bo babikora kandi akaba afise umugabo babana mu nzu, eske kuba bikora umugabo abibona, wewe mugabo nta ntuze yaba bifiseko, nta kintu kinini aba bifiseko kuba abona umugore wiwe yambaye uduhuzu tugufi akaja mwibarabara, nta caba bibona. Okay, ibyo birava, hari usanga ari ordre yamuhaye cyangwa usanga niko yubatse, ntacari bukore kugira muhindure, kuko guhindura umuntu, guhindukira muntu ni ibintu bigoye. Ariko birashobora usanga nibyo umugabo, nibyo bintu bimusatisfiza, nibyo bintu byatumye amuzana, nibyo bimuryohera, abihinduye yumva ko yobabara. Urumva kenshi hari usanga ari kiyago baba baragiraniye kugira umwe wese aganye umunezero wiwe, ntaje kure y'umunezero. Kenshi ariko usanga nyina ari umwumvikano w'umuryango, cyangwa usanga byaranse ko aho gira uhindura uwundi. So ni muri kumwe na Ardi kuri yacano yanyu no yacu ya Guard Time, hamwe n'umusore w'umusonga Gabici Gabriel avuka isororezo. So mu kurangiza ikiganiro cacu, impanuro wotekerera abamama canke abakobwa bakora ivyo bintu nizahe mu majambo make kugira ngo tuce turangiza? Okay, impanuro noha abigeme cyaba mama ubwa mbere d'abord bamenye yuko urera nabo gatukwa n'abakwe. Abamama nibaguma barekerana abana babo bakambara impuzu zidatera ishema, zidatera ishubahiro ku muryango, bamenye uko ari bo bazohagwa, kandi n'abamama bakazibandanya bambara izo nyambaro, bamenye yuko ababizogora kugira bahanura abana babo. Kubigeme nabo ikintu bahanura nuko bamenye yuko nibo kazoza kejo, bamenye yuko ibyo bambara impuzu ngo bariko barahabura abajene, umenye yuko uwuhonjeje atari wagura, kandi umenye n'umuhwi ugaragara atagishisho uriko. Kandi burya ngo Eripro yarabivuze ngo muri auto ekora ngo imodoka ngo barayigira ko ngareko ntawe upfuza kuyigura. Imodoka wigiye ko ntugura kubera iba yaraboze yo muri auto ekore cyane. Ibishaje no kuba n'umuhwi wamaze kuwukura kigishishwa uba washaje. N'abigeme ndabamenyeshe yuko ibyo bagira byose bakambara uko bashatse ku nyungu zabo, bamenye yuko ubwa mbere bariko baritesha agaciro, bamenye yuko n'umugabo azomutwara azoguma afise ubwoba, afise n'amakenga, yibaza mbega umwigeme nzanye ko yakuze kujya yambara uko ubwo ntaje mu bintu bidateye ishema. Ntaho bahindure prema, kuko nibatahindura bizobagora cyane rwose. So ngo umuhwi ngo uwukuye kigishishwa ngo wamaze gutagaciro. So mwari kumwe na Ardi kuri chano yacu ya Guard Time,
hamwe n'umusora Gabic Gabriel ngo burya ngo ibintu byose mu buzima ngo no kugendera ku murongo ngo iyo ucanze ibintu birononeka. So guys tubashimire mwe mwari kumwe natwe twizere ko tuzosubira kubonana iyindi sango mu kindi kiganiro. Ciao ciao.